Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na télévision Isanganiro tubaha ikaze muri aka kanya kagenewe amakuru mu Kirundi ayo nayo reka tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Ukubanza kwereka ko inkuru yakozwe abo yega imbere yuko ica mu kimenyesha makuru bitandukanye n'amategeko hagenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Ibi nibishikirizwa na Gerard Ntahe umuhinga yanonosoye ibijyanye n'amategeko hagenga umwuga wo kumenyesha amakuru hamwe n'umuyobozi mfata kibanza wa radio na television Isanganiro. Inyuma yaho umumenyesha amakuru wayo arengukijwe n'ubutungane ndetse akanategekwa kuza arerekana inkuru yakoze imbere yuko zishikirizwa. Ikiringo cy'ukwezi kumwe nicyo cyahawe amashyirahamwe ajejwe kuziganya no kuguranana ngo abe yahejeje kwerekana intumbero z'ibikorwa arangura mu banki nkuru y'igihugu. Biri mu itangazo ryashyizwe habona n'iyo banki nkuru y'igihugu. Mukanya tujya mu idonido ry'ano makuru. Tuwahikaze mu idonido ry'ano makuru. Abajejwe intwaro nta burenganzira bafise bwo gusaba umumenyesha makuru kubereka inkuru yakoze imbere yuko ica mu bimenyesha makuru. Bisigurwa n'umuyobozi mfata kibanza wa television Isanganiro. Inyuma yaho Blaise Pascal Kararumiye umumenyesha makuru wayo harengukijwe n'umushikiriza manza mu ntara ya Karusi akanategekwa kubanza kuzarerekana inkuru yakoze imbere yuko zishikirizwa. Avuga ko ingingo ya 45 y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru itomora kwarenganijwe afise uburenganzira bwo kubeshuza. Twebwe ntitwavyakiriye neza kuko bwa mbere imbere yuko atumwa ko ni inkuru yakoze hanyuma kumbure bamwe ntibayakiriye neza hanyuma baca bagomba kumutuma ko kugira ngo yisigure kuko hariho n'uwamwitwariye. Twebwe rero ivyo bintu dushobora kuvyakira neza kuko itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru rirerekana neza yuko umuntu afise ico abona ko yarenganijwe ku nkuru yakozwe, inkuru yaciye mu kinyamakuru yanditswe, afise agateka ko gushobora kuvuga ati je ni mumpe nanje ngira ico mvuze. Aho rero ivyo oye ntibavyemeye ku kijanye na Blaise Pascal Kararumi. Ingingo ya 45 y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru rivuga riti arashobora kurondera amakuru mu gihugu cose nta na hamwe abujijwe kandi akabikora rero mu bwigenge. Niho rero abanashimika bati abikora mu bwigenge. No kuvuga yuko rero aho oya ari uwo muntu afise akantu abona atashimye yitura kwa rwego rucungera uko ibinyamakuru bikora urwego sense. Nico gituma rero tugira tuti nk'ubu babwiye umumenyesha amakuru wacu ngo nk'akarorero ngo azoza arerekana amakuru agira atange ku muntu araba igisata agira akoreko mu makuru yiwe. Ico ntigikunda kuko n'urwego sense mu gucungera uko ibinyamakuru bikora ruraba amakuru yatanzwe ntiruza kuraba amakuru aza gutangwa. Ico dukeneye nuko mu mwuga wacu wo kumenyesha amakuru umumenyesha amakuru akora muri ubwo bwigenge nivyo nawe nyene arazi ko ategerezwa kubahiriza amategeko, ariko kandi inzego nazo zimenye ko umwuga wo kumenyesha amakuru ni kimwe mu bifasha mu iterambere ry'igihugu. Hanyuma inzego zijeje kuraba ko uwo mwuga uri kurubahirizwa akaba arizo zikora. Na cane twagira tuti ari umuntu atabona ko bitaboneka ko ari icaha yakoze, umumenyesha amakuru yakoze icaha bimwe bigaragara ntivyumvikana ko birinda kuja mu butungane, nuko urwego sense ariko ruca rukora kugira ngo na cane nk'ubu turashima ko urwego sense rwamaze gutangura kuraba ikintu kijanye na Blaise Pascal Kararumi iyo nkuru yiwe yakoze. Turashima ko ariko ruriko rurabiraba kandi nago urwo rwego niko runajejwe gukingira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu gihugu c'u Burundi. Utanezerejwe rero n'inkuru yakozwe n'umumenyesha amakuru arafise uburenganzira bwo gusaba gutanga umuco mu gihe ico kimenyesha amakuru yagiciyemwo ndetse akaba yarayumvisemwo. N'umwihwezo wa Maître Ntahe Gerard
umuhinga mu bijyanye n'amategeko hagenga umwuga wo kumenyesha amakuru kubwiwe kwihutira kwitura ubutungane sinyishu yoza imbere. Ubwa mbere umumenyesha amakuru ntabwiza gukora ngo kugira ngo nezereze uwo n'uwo, hariho ariko arakora umwuga wiwe gashobora gushika yuko avuga ibintu bitanezereza umuntu n'ibisanzwe. Kibi mugabo nuko avuga ibintu bitari byo. Iyo uwo muntu cyane cyane umutegetsi cyangwa umuntu ari we wese yumvise ko bamuvugiye ibintu bitari byo, icyo yokora cyambere no kugira gute yohamagara umumenyesha amakuru akamubwira ati yewe mbega ibyo bintu babikuye he, yego bwa mbere yo kubitanga ari kuza kumbaza kagusigurira nyine bimeze. N'igihe baramusiguriye ama ntavyumve aca yitura icyo kinyamakuru ari radio canke televiziyo canke kinyamakuru canditse akibwira ati uya muntu wanyu yavuze ibintu bitari byo, uburenganzira mvuge nanje ingene ibintu bimeze. Ivyo biri mu mategeko, iyo ni intambwe ya mbere. Bidakunze bitagenze uko naho ashobora kumwitwarira akavuga ati ujya mumenyesha amakuru yarabeshe, yarantutse, yarandenganije ibintu. Aho rero procureur cyakora niki araraba yuko dossier ifashe akamushengeza muri sentare bakazobumviriza bakaburana n'umucamanza gakimanza. Mugabo cyane cyane ivyo vy'imanza sivyo bizoza bwa mbere, hoba cyane cyane bwa mbere kwitura abantu barongoye amaradiyo bakugira ngo bakosora amakosa, na cyane cyane nico gikuru. Umumenyesha amakuru atanguye gukora gutyo umugabo wuheze mu bisanzwe ntabwiza kwereka uwo muntu wari we wese kiretse ngira bamutwara hakora ati nakoze ibi ndabira ko ari mbi. Nayo umuntu avuga ati jewe banzo nyereka ibi nibi wakoreye ngaha utavyerekanye uzosubira gukora akazi ko bagaheze, ibyo ntibikunda. Mu Gifaransa babyita censure, niyo ntiyemewe mu mategeko. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'ubutunzi. Ikiringo kitarenze ukwezi kumwe nico cyahawe amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana kugira habe yatanze yerekanye mu banki nkuru intumbero z'ibikorwa arangura. Biri mu itangazo iyo banki yashize ahabona inyuma y'inama yagiranye n'abarongoye ayo mashyirahamwe. Ngendanganya Prosper umuyobozi hajejwe igisata kijeje gusuzuma amashyirahamwe akora urudandazo rw'amafaranga mu banki nkuru y'igihugu yamenyesheje ko ayo mashyirahamwe atemewe gutanga ingurane ku utari umunwanyi wayo. Muri iki gihe amashyirahamwe agera kuri 46 niyo amaze kwishikana muri banki nkuru y'igihugu kugira ngo ashobore kwandikwa 46, hama 15 nayo akaba yaramaze guserura icyumviro yuko yokwemezwa ni banki nkuru y'igihugu kugira ngo nayo ashobore kuja ku rutonde y'amashirahamwe y'amagroupement financier communautaire azwi na banki nkuru y'igihugu. Muga rero dufatiye kuvyemewe n'amategeko koko twarabonye yuko abene gihugu na cane cane amagroupement financier communautaire asanzwe akora amenshi usanga adatahura neza ico amategeko arekuriwe ayo magroupement financier communautaire gukora. Ari naho kugira ngo dushobore gukingira amatungo y'abene gihugu, kwakira amafaranga y'abene gihugu bigatwita amadepo, kuziganya canke gutanga amakredi ku bene gihugu ataraba membre, ivyo oye bitemerewe amagroupement financier communautaire. Aha mvuze byo kuziganya canke nagomba kongera ko yuko hariho nk'abantu usanga amagroupement financier communautaire yakira imishahara y'abene gihugu kandi bitemewe n'amategeko. Ibyo byose twagerageje kubitanga ko umuco, hama tugahamagarira amagroupement financier communautaire amwe yerekanye neza urugero novuga gwisumbuye amaze gushikako yuko vuba na vuba botanga novuga plan d'action kugira ngo berekane neza hatarenze ukwezi ukuntu
bagiye kwitunganya bashobore kubahiriza amategeko uko byanditswe canke bekane neza nimba bafise umugambi wo kugira guhindura kategori bave muyo barimwo ya groupement financier communautaire baje mu zindi kategori zihari za microfinance canke nimba bisununuye gusumba bashobora kuja no mu yandi makategori yemewe n'amategeko. Hama tukibutsa kandi neza yuko kuvyerekeye kubitsa amafaranga kwakira imishahara gusaba amadeni abenegihugu bahamagariwe kwitura amashirahamwe abirekuriwe na banki nkuru y'igihugu gusa. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata cyo kwiyunguruza. Ikiraro gihuza quartier Muyaga hamwe na Gikungurirare nako Gihosharirare kibandanya kubomoka. Abakoresha ico kiraro baganiriye na bagenzi bacu baridogera ko hari ukutitaho kugisanura, bagasaba ababijejwe kwihutira gusanura ico kiraro. Nikore Ninahazwe yarahatembereye. Igihe twashika ahari ico kiraro kigabura quartier Muyaga na zone Gihosharirare, ico kiraro cari cononekaye cane, amezi arenga 3 akaba arangiye ico kiraro casidutse kitarakogwa. Ibitera impungenge uno munyegihugu yunguruza abantu ku imoto. Twe turabona ko ari ngorane kuko niryo barabara twe dufise kuko ntahandi dufise turi buci. Hamwe n'ubundi byobandanya gutyo kidakozwe n'ingoga twe byo tugora ingene tworengana abantu baduhaye ngaha mu Gihosha. Kandi nabo amaguru babona ko bizobagora kurengana. Abakoresha ico kiraro basigura ko kugira ico gitarugwa gisanugwe bisaba ubumenyi n'uburyo bwinshi badafise. Bozana abahinga. Naho bozana umu engineer haza kereka abafundi canke ico mboni cyo ne baba bafise uburyo buhagije barondera intuzeye amakorone bashinga amakorone. Imbere y'uko ico kiraro cononekara kikaba cari cubatswe n'ababa muri ako gace bafashijwe n'abarongoye ayo makaritiye. Mu ntwaro Sibomana Floribert arongoye zone ya Gihosha arahumuriza abanyagihugu bakoresha ico kiraro ko hatekanijwe ibikorwa byo kugisanura imbere y'uko rinoki rirangira. Ico kiraro kiba cari cubatswe ku kigoro n'inguvu z'abene igihugu bafadikanije n'intwaro, ariko rero ibirere n'ibindi cyasa n'icyaheze mbere mwana shaka, ariko rero imvura yaguye ubwa nyuma bivuye ku musozi uri ku ruhande wakorotse ucutuma n'ishimikiro ry'ico kiraro naco haca hakoroka. Ntitwaciye ducika intege nuba yuko dufise umugambi kandi wo gusubira kugisanura kugira ngo abene igihugu boroherwe kurengana na cyane abagenda n'amaguru ndetse nabo nyene muheje kuvuga biyunguruza bakoresheje amamoto bakoresheje amakinga ndetse n'amatukutuku. Tuzokora ibishaka kugira ngo turabe ko irici ryohera kimaze kuba ari kiraro gihita nkuko twabigize ubwa mbere nuko niko tuzobigira. Ivyo ko twabikora cyane mu gihe cy'ibikorwa rusange, niba ko nubu nihagera twamagara ko bazo kwitaba ari benshi kugira ngo ivyo bikorwa bishobore guhera vuba cyane hashoboka. Iyo nkuru rero ni ikirangiza amakuru twari twabateguriye. Reka nshimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikira. Abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya eka mbere no kuyatosora. Ibiganiro vya television Isanganiro birabandanya.